nitwa Ntama Gervais nkaba ndongoye rwo gushinga ntwaro kwa Microfinance Twikangure SA. Kaba uyu munsi turamutse tutanguza icese produit nshasha izofasha abene igihugu c'abanywanyi bacu koroherwa kuronka ama service yacu bamadusaba. Rero ngoma mpere ku ntangamarara ubu mu Burundi bivanye nuko abarundi benshi ndetse n'abo hagati mu gihugu bijukiye gutunga amatelefone ngendanwa ziratumye guhanahana amahera hagati y'abantu vyoroha bivuye ku bufatanye buri hagati y'amasosiyete akorera mu byo gutuma tumanako zo kwita les opérateurs en téléphone mobile n'amabanki ndetse na microfinance. Imbere y'umuzo y'ubwo buryo bwa none abene igihugu baba hagati mu gihugu niboroherwa guhanahana amahera kubitsa no kubikura amahera mu mabanki canke mu microfinance kubera wasanga ayo mabanki hariho aho adashika cane kure mu gihugu hagati twovuga mu kinyamazuru amilier rural reculé. Ivyo vyatuma abene igihugu baca babika amahera mu mihana yabo twokwita mu kinyamazuru la thésaurisation. Ivyo navyo birafise ingaruka mbi nyinshi cyane harimo ubusuma ndetse n'iterambere ryaca rigorana. N'amabanki canke ama microfinance agize ngo agiye gukorera mu gihugu hagati amilier rural reculé yarakunda kugira ikibazo cyo kubura umuyaga nkuba gushikana y'amafaranga bikagorana bimwe twita approvisionnement gutyo ugasanga umusaruro ntiworoha kuboneka. Niyo mpamvu hamaze kuza uburyo bwa none bwo guhanahana amafaranga biciye mu matelefone ngendanwa gushobora kubika no kubikura kuri konte ufise muri banki cyangwa microfinance biciye mu matelefone yawe byaratumye ata mpamvu yotuma amabanki na microfinance yoja gukorera hagati mu gihugu cyane Amerika y'Hokule ndetse n'ayasanzwe ariyo yisanga atamusaruro ukwiye aronka ugereranije uburyo gishe physique zikoresha nayo bunguka. Muri Microfinance Twikangure naho nyene twaragerageje gutanguza amagisha atari make hagati mu gihugu cyane. Izo ntambamye tuje kuvuga mu ntangamarara twarazibonye. Ni nayo mpamvu twaciye twiyumvira ko twotanga gukoresha uburyo bwa none bushobora koroheza abene igihugu. Nibwo buryo umuyobozi mukuru wa Microfinance Twikangure agomba ace ababwira ariko buryo twatanguze icese uyu munsi. Murakoze. Amazina nitwa Desire Bonevete aseruka imbere y'amategeko Microfinance Twikangure. Mu ntumbero yo korohereza abanywanyi bacu Microfinance Twikangure yahavuye igira ubufatanye na societe ikora urudandazwa rw'amahera biciye mu buhinga bwa none yitwa Eris Company izwi ku izina rya Cashtel. Gutyo bica bituma abanywanyi bayo boroherwa kubika no kubikura biciye muri telefone zabo ngendanwa. Microfinance imaze kubona ko umunwanyi wayo ashobora kubika no kubikura atiri warashika kuri gishe physique yaciye yiyumvira gusubiriza amagisha mwamwe yayo asanzwe ari hagati mu gihugu ku buryo bwa none bwo kubika no kubikura kuri konte ifise muri Twikangure Microfinance biciye kuri telefone ngendanwa. Ubwo buryo bwa none bukora bivuye ku bufatanye bwa Cashtel na Twikangure Microfinance. Twaciye turondera akazina twogita kugira ngo abantu bose biborohere ariko twise TM Cash. Niyo mpamvu hari amagishe physique amwamwe ari hagati mu gihugu ategekanwa kuzosubirizwa n'ubwo buryo bwa TM Cash kubera ko atamusaruro ukwiye yatanga bivuye ko ari kure cyane kuko kugira ibikorwa byo kubika no kubikura bikunde umunwanyi azitura vyatwara uburyo bwishi cyane Twikangure. Niyo mpamvu vuba cyane Twikangure Microfinance igiye gutangura kwigisha abanywanyi basanzwe bitura izo gishe physique gukoresha mu buryo bwa none bamaze kumenyera niho izo gishe physique zizosha zihagarara. Gutyo umunwanyi abonye umwaje wa Cashtel azoba abonye Twikangure kuko azoshobora kubika yongera bikure amenye ibintu byose bishobora gukorerwa kuri konte yiwe akoresheje iyo TM Cash. Murakoze. Ubu naho twashaka dusabe umuyobozi w'ubudandaji muri Twikangure Microfinance
adusigurire uburyo TM Cash ikora, uburyo umunywanyi ashobora gukurikirana cakaronka amaserivisi yose yifuza muri Twikangure atiriwe arava hari ariko akoresha telefone ngendanwa bigakunda. Ku mazina yanjye ni Colombe Kami, nkabandi umuyobozi ajejwe iby'ubudandaji ngaha muri Twikangure Microfinance SA. Nkuko mwabyumvise rero no munsi tugira dutangure gukorana icese, tuguma icese ico gisata cyitwa TM Cash. Nuburyo dushobora gukorana biciye mu telefone, turafata konte yawe tukayifatanya na konte Twikangure yiwawe. Bikuvuga ikintu ca mbere gisabwa umukiriya wese wa Twikangure ategerezwa kuba acayugurura iyo konte Cashtel muri telefone yiwe. Hanyuma amaze kuyugurura acayegera gishe yose ya Twikangure imwegereye akiyabonesha, akiyandikisha ko agomba gutangura gukoresha ico gisata, agasinya kuri ako gapapuro. Hanyuma amaze kubikora ikintu ibindi bikurikira, arashobora kuraba ubutunzi, ashobora kuraba ibyakozwe ariyo historique, ashobora kuraba retrait, ashobora gukora retrait cyangwa gukora versement ku mwaje wa Cashtel ahariho hose mwibarabara. Ni kuvuga ntazokwirirwa ararinda kushika ku biro bya Twikangure cyangwa ngo ashike amanze kujuragirika. Mwibarabara ahariho hose ashobora kuzokora iyo retrait cyangwa versement akoresheje iyo TM Cash. Murakoze cyane. Abajije ikibazo yuko gukoresha ubu buryo bwa none buzoza bworohereza umwene igihugu, aho wasanga afata urugendo runini n'umwanya agiye kubikura amafaranga cyangwa kuyabitsa. Abaje ati ubwo ntibizotera intambamyi cyangwa ingaruka mbi ku bakozi baba bakora kwayo magishe azobasubije uburyo bwa none. Kuri urwo ruhande hari ingaruka mbi ku bakozi, ariko kandi ayo magisha azokwa n'abaje. Ntimwumva yuko aho ayo magishe uri umwene igihugu ufite konti muri Twikangure kugira urotira amafaranga, numva ko bisaba ko hariho umwaje wa Cashtel agufasha kugira urotira amafaranga, ahubwo harimo abandi bagiye kuronka akazi. Numva ko mizo ntara hamaze gutanga uburyo bwa none bwa TM Cash, kuko bizokunda nuko hariho ahantu umwaje, bisigura yuko acasaba ko acagugira abaje wa Cashtel. Bisigura yuko rero abo wibaza yuko boca burakazi, ahubwo boca gucika abaja, ubu baca turafasha abene igihugu nabo babarutira amafaranga byoroshe. Ikindi naco Twikangure Microfinance ni ishami rishaka gutera imbere, nico tumugambire araba inyungu ibanza kuronkamwo mu byo rikorera akora. Ubwa mbere ubu buryo buzotuma Twikangure Microfinance ikoresha uburyo buke, ariko umwene igihugu akaronka ico yifuza. Ica kabiri, akandi karusho, umwene igihugu azokoroherwa, azoshikira service zacu bitamuruhije. Ibijanye navyo nabo bakozi uravyumva. Nibaza yuko amategeko abitomora uko bigenda igihe umukozi ari mu kazi, hama akazi ntakabandanye afise contrat, nico gihe ashatekererwa kwija amategeko. Ico ntitsovyinjamo cyane, mbwa gikomeye bumve neza yuko hariho akarusho kanini ku bantu benshi, cyane ko bene igihugu batwitura, ndetse n'abandi bazocacika abaja bagacika abakiriya, bagacika abakozi badufasha kugira ngo dufashe abene igihugu. Mu bisanzwe mu rudandazwa novuga ko ari competition concurrence. Twege ugereranyije n'amakomisiyo bazoronka cyane cyane aba aja, ndetse kandi n'amakomisiyo abakoresha ubwo buryo bazoronka, twege twovuga ko turi hasi cyane. Kandi mwumvise yuko dufatanya abikorwa partenariat na Cashtel. Hanyuma kandi natwe turafise uko dukora. Nibaza yuko abantu bazotwitura bazona yuko hari akarusho ugereranyije n'abandi bakomeje gisata cy'uburyo bwa none bwo guhanahana amafaranga. Icyambere mukwiye kumenya nuko mu Burundi mu mugambi wayo harimwo ico bita digitalisation des services. Jamurabizi mu kijanye na internet kikagurika, murazi yuko leta y'u Burundi ikiragira utwigoro kugira ngo haboneke internet idacika. Murabizi cyane. Bisigura yuko rero ivyo bibazo byose habishika aho twahora so tuguma. Nibaza yuko ico kibazo cyo kiratorerwa umuti, na cyane cyane yuko abarundi benshi bariko rijukira gukoresha telefone kugira baronke service bifuza batarinze gufata ingendo. Twegere twubizeza turavye ingufu za leta,
donc kubera yuko hariho ivyo bishobora gushika bivuye kuri twebwe canke bivuye ku muyagankuba canke iyo internet nayo bazi ko dukoresha tuba tuyivanye ku bandi bafournisseurs d'internet. Twe tukavuga ati rero turavye inguvu leta y'u Burundi ndetse n'abakora mu gisata ca internet bariko barashiramo kugira baboneke internet inyaruka, twizera yuko ico kibazo giye kugabanuka no guhera. Ku ruhande rw'iwacu twege turagerageza cyane kugira ngo dukore neza, kugira ngo abenegihugu batwiture, turonke abakiriya ko tumudandazwa, tutegerezwa gukora neza, tugire serivisi nziza bituma abenegihugu batidoga.